Muy buenas tardes, ministros, mwiriwe compañeros. bakozi b'Imana hamwe n'abafashanya nabo. Kuri jewe nihibwe ridasanzwe kuba ndi kumwe namwe muri kano kanya Para saludarles kugira ngo en ndabaramutse Cristo, kandi nsabe Kristo bendiciones ngo imigisha yiwe ibe kuri umwe wese muri mwebwe. Es un tiempo muy importante Ni igihe ngirakamaro cyane el cual estamos viviendo icyo turiko turabamwo, y estamos viendo kandi turiko turabona que Dios va cumpliendo yuko Imana las cosas izogenda irashitsa ibintu que Él haría ivyo yasezeranye de su iglesia. kuzokorera mu ishengero ryayo, Porque todo el programa kuko divino umugambi que Dios w'Imana wose realiza wo Imana en su iglesia ikorera mu ishengero es ryayo por medio de las iwukora biciye muri mpwemu wa Kristo mu ishengero Kristo ryiwe, uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. y lo que Él hace. Kandi ivyo yo ikora rero biba vyaravugishijwe mu ijambo, haba mu isezerano rya kera canke mu isezerano rishasha. O sea que Él no va a hacer Ni una ukuvuga cosa yuko yo que Él no ha prometido idakora ikintu itasezeranye. llevar a cabo. Tiene que ser Ico iba igiye Él gukora rero gitegeza kuba ikintu ico yo yasezeranye, kandi ibintu Imana izokora en el día ikoresheje ishengero ryayo ku munsi w'iherezo bizokorwa su iglesia. n'ishengero ryayo. Nk'akarorero, nimba Imana yarasezeranye gukora ikintu Con su pueblo ikagikoresha abantu bayo, itegeza kugikora pacto en la etapa mu isezerano en donde rishasha, mu ntambuko iyo ishengero riba por ririmwo. ejemplo, lo que iba a hacer en Asia Menor, Nk'akarorero, ivyo ari kuzokorera muri Aziya ntoya Florentinos, mu gihe cya mbere cy'ishengero ry'abanyamahanga, rero yabikoze biciye muri Pawulo todos los que trabajaron con San Pablo hamwe n'abakoranye en ese tiempo, na Pawulo bose muri ico gihe. siempre Buri gihe será en y a través de la iglesia azoba ari biciye mu ishengero obrará, aho Imana porque la iglesia izokorera, kuko es ishengero ni umufasha akwiriye wa un Kristo, trabajo de Dios ni igikorwa cy'Imana biciye muri Kristo hamwe n'ishengero ryayo, por medio del segundo Adán, biciye muri Adamu wa kabiri na Eva wa kabiri. Aho niho hashikirizwa amasezerano un nuevo pacto. mu isezerano rishasha ry'Imana. Y para este tiempo final, Kandi muri iki gihe cya nyuma pues todo lo que Dios ha prometido rero ivyo Imana yasezeranye kuzokora en favor de su iglesia, ku bw'ineza y'ishengero ryayo, rero izobikora biciye mu ishengero ryayo. por ejemplo, Nk'akarorero, la tercera etapa ugukwegwa kwa del gatatu ariko Reverendo Reverend William Branham yavuze ko cyane, que va a ser llevada a cabo ariko y kuzokorwa que nos dio una muestra kandi a akabitwereka través de Reverendo William Branham, ikabitwereka biciye muri Reverend William Branham, ikatubwira visto iti, la poderosa mano de Dios manifestada. kandi yaratubwiye ati, Nos dio 5 ejemplos. narabonye ukuboko kw'Imana kw'inkomezi kwigaragaje inshuro 5, yaduhaye uburorero 5. Figura de lo que Dios va a hacer. Ubwo burorero 5 ni ishusho n'ingero y'ivyo Imana izokora biciye mu ishengero ryayo mugeni ku munsi w'iherezo. Por ejemplo, la Nk'akarorero, resurrección del pececito, umuzuko w'agafi. que cualquier persona dice, pero Umuntu eso ari es wese tan bavuga sencillo. ati, ivyo biroroshe. Cristo no multiplicó los Mbega none Kristo ntiyagwije amafi vyongeye n'imitsima? panes, la palabra Murabona, vyose biraciye bugufi. hablada. Ryari ijambo rirema rivuzwe. Partió y dio a los discípulos. Yarashimiye Imana, aha abigishwa biwe, ¿Y qué abiha abigishwa biwe, kandi ico cari gitangaza. Mbega ivyo vyari gusobanura iki un pececito? mu ishengero ryayo? Umuzuko w'ako gafi rero bishushanya umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Vyoroshe cyane nk'uko Kristo mbe ntiyavuze ati, nimuze kuri jewe nzobagira abarovyi b'abantu. creyentes Yagereranije abizera Kristo, abazomwakira nk'umukiza, yabagereranije n'amafi. la misma voz Ryajwi nyene que le dijo a Lázaro, rimwe ryabwiye Lazaro ati, sohoka, sohoka uje hanze, la misma voz que le rikamuzura. Ni ryajwi nyene ryabwiye agafi. Murabona, ni ijwi ry'umuzuko. Mu nyuma la tormenta nyamugigima siendo detenida. yarahagaritswe. Eso es el poder de Dios, Ubwo ni ububasha bw'Imana está en toda su plenitud. bwigaragaje mu mwuzuro wabwo wose, kandi ubwo bubasha Moisés y Elías buzoba bufise n'imyera ibiri, Mose na Eliya. es una manifestación Ni ukwigaragaza mu mwuzuro kw'Imana en esas vyashushanirijwe 5 ocasiones. muri izo nshuro 5 izo Reverend William Branham yerekanye Poderosa mano y'ukuboko gukomeye k'ububasha k'umwami. tumor en el Ikivyimba
cyari muri overe del hermano Abraham. ya mushiki wacu umugore wa Branham. La iglesia está representada ishengero ryashushanirijwe muri mushiki wacu porque muka Branham, el mensajero kuko intumwa siempre buri gihe ishushanya Kristo muri buri gihe, y la esposa pues representa umugeni nawe ashushanya ishengero. byoroshye cyane un nk'uko problema de salud, ikibazo cy'uburwayi espiritual rero ni que ikibazo cyo mu buryo bw'impwemu icyabujije para el cumplimiento de una ugushyitswa kw'isezerano, promesa, la promesa isezerano del hijo que ry'umwana w'isezerano de William Branham. yasezeraniwe Revera William Branham. Mbega niki yabonye mu byanditswe? Kandi yahavuze ati, nimba Imana izompa umwana nzomwita Yozefu. Y entonces el ángel le dijo, Rero marayika aramubwiye ati, uzogira umwana kandi uzomwita Yozefu. Ariko ikivyimba ahí ngaho el hermano Abraham hay que ver muri mushiki wacu muka Branham, ahí ni iki cyabaye ngaho. Inyuma y'uko avuze, tenía escrito para hablar ntidufise icyanditswe kugira ngo tuvuge kuri ibyo, un problema ariko vyerekana ikibazo cy'uburwayi cyari ngaho, aho hashushanyirijwe espiritual, ikibazo cyo mu buryo bw'impwemu. Ikibazo cy'uburwayi cyaraje kubera ko yamugariye ku rugi, algo kandi icyo cyabaye ikintu kibi imbere y'Imana. irrespeto, irrespetuar ukutubaha a un mensajero, no intumwa, importa si es el esposo, ntacyo byaba bitwaye nimba yoba ari umugabo canke umugore. y eso representa Ivyo el pueblo o bishushanya ihanga canke umugwi w'igihe ciwe cerrándole umwugaraniye ko urugi, wugaraniye ku rugi Kristo, cerrando la puerta wugaye urugi, fue precursado wugariye ko urugi uwategurizwa ko azoza. si lo que mu gihe icyo umuvugishwa por palabra de Dios ku bw'ijambo ry'Imana atangaje puede suceder, ko kigiye kubaho ntikibeho, no queda rero yoguma adashingiwe intahe, adashimangiwe nk'umuvugishwa w'Imana. lo que kandi mu gihe habló ivyo yavuze Revera William Branham y precursor dijo que vendría, agateguriza ko hazoza, mu gihe ivyo bidashikijwe rero yoguma adashingiwe intahe nk'umuvugishwa. vindicación o ugushingirwa intahe kwa nyuma cyangwa gushimangirwa kwa nyuma yuko we profeta, ari umuvugishwa, integuza cumplimiento yuko gushitswa ko kuza kuwo yavuze ko azoza inyuma yiwe. Uko rero kuba ari ugushimangirwa niwe kwiwe kwa nyuma. Rero no tiene eso, naho yogira ukundi gushimangirwa kose ariko ntagire uko gushimangirwa, rero yobabuze ikintu ngirakamaro cyane, kuko icyo nicyo kintu ngirakamaro cyane. Ikingirakamaro cyane si se cumple, ku nteguza ni uwategurizwa iyo bishikijwe, precursor fue lo más grande, kandi la venida. kandi icyo yategurije cyabaye ikintu kidasanzwe, ukuza k'umwami. Kandi iryo ni ibanga rikomeye En cyane el cielo y en la tierra. mu ijuru no mu isi. Pueden tomar asiento. Murashobora kwicara, zari ntasho si Ya kindi. que estamos cerca de la actividad Turi hafi cyane y'igikorane con todo el pueblo. cy'abantu bose. Ahora, Rero ¿cómo va a ser ni el gute cumplimiento de esa promesa? hazoshitswa ugushyitswa kw'iryo sezerano? Ni mu buryo buciye bugufi, nk'uko Imana yabivuze biciye mu nteguza. Ntabwo umuntu akwiye kurondera insiguro zotangwa n'uwundi muntu. Como él dijo, así Nk'uko yavuze niko bizoba, kandi yavuze yuko rizoba ribanga completo, mu mwuzuro, el cual será revelado. ariryo rizohishurirwa ishengero umugeni. Ahora, Rero la venida del Señor ukuza k'umwami está tipificada, kwarashushanirijwe, representada kwaragereranijwe en el nacimiento mu del kuvuka reverendo. k'umwana wa Revera William Branham Yozefu. Por eso cuando Nicyo el gituma ángel muestra igihe marayika yamwereka el libro de igitabo José, cya Yozefu, acerca de José, yamweretse ku bijyanye na Yozefu. y entonces Rero William Branham dice, Revera William Branham yavuze ati, Yozefu araje, Yozefu araje. Yariko atangaza ukuza k'umwami bishushanirijwe muri Yozefu. y José, Kandi Yozefu José es el que tiene la bendición. niwe afise umugisha w'ubusamuragwa.
a través de biciye muri efurayimu y Manasés, na manase la bendición de la umugisha wo gusamuragwa fue dada a warahawe yozefu cuando Jacob igihe yakobo bendijo a los hijos yahezagira de José. abana ba yozefu Y la bendición más kandi grande umugisha fue sobre udasanzwe waguye kuri efurayimu ari we yari mutoya y José le kandi dice a su yozefu padre, yarabwiye se Señor ati mío, no así. ati yo mana yanjye ntibimeze gutyo o data ntibimeze gutyo abo bose babiri barabavugishwa abavugisha babiri murabona igihe abavugisha babiri bariho icyarimwe ku isi Cada cual quiere kiba ari ikibazo dirigir. kuko buri umwe wese aba yifuza kuyobora ibintu Estaba vigente ariko todavía, yakobo yarakiharina n'ubwo y era su padre, kandi yari se y era wiwe el que tenía la bendición kandi de niwe la yari promesa. afise umugisha wo gusamuragwa yozefu ntawe yari afise Tenía padre, yakobo niwe yari awufise kugira ngo a uno de sus awuhe umwe mu bana biwe rero yaciye awuha neza na neza umwe mu bana biwe biciye mu buzukuru si Jacob iyo se la yozefu pasaba, se le iba a pasar a Manasés. aba ari we yari kuwutanga ari kuwuha manase A Manasés, yari kuwuha manase como Isaac, nka isaka si la daba iyo aba consciente, abizi se la daba yari Esaú. kuwuha esawu ¿Qué significa? mbega Que ivyo se vyari daba gusobanura iki consciente. ivyo vyari guhabwa roma rero ico gihe Porque bisigura ko yuko uwo mugisha wari guhabwa roma kuko umugisha w'ubusamuragwa el reino de Dios ufitaniye isano n'ubwami bw'imana ngaha ku isi estaban luchando allá, bariko bagwana ngaho están luchando también por 2000 años. bariko bagwana vyongeye n'inyuma y'imyaka ibihumbi bibiri kuko kugira ngo kubera ko bipfuza umugisha w'ubusamuragwa w'ubwami bw'imana ngaha ku isi mu misi ya yesu Lucha era por la bendición urugamba del trono. rwari ubw'umugisha w'intebe y'ubwami yo mu ijuru ariko kristo yararose intsinzi El enemigo quería poner a Judas umugwanizi yifuza gushyira yuda isikariyoti ku ntebe y'ubwami ariko bike muri yuda isikariyoti lo ahorcó, pero we yariyahuye lo murió en una yapfiriye mu pero giti fue ahorcado ariko yariyahuye y el Mesías tenía niwe que yishe ubwiwe ariko mesiya ntiyategerezwa kwiyica ubwiwe ariko bari kuzomwica se equivocó de rero algo, yarihenze se equivocó de forma yihenda uburyo vyokogwamwo rero al lugar de vyabaye ngombwa ko aja mu kibanza la c'inkomoko quinta dimensión. aho yakomotse hariya mu buringanire bwa gatanu Pero Cristo ariko tuvo kristo la victoria, yarose intsinzi murió en la forma yapfuye mu buryo nyabwo como el sacrificio nk'ikimazi cy'impongano llevando los pecados del agatwara pueblo, ibyaha by'abantu fue al infierno yagiye porque tenía que ikuzimu ir allá. kuko ategereza kuja hariya Todo pecador tiene que ir kuko al infierno. umunyabyaha wese ategereza kuja ikuzimu Ella llevó los pecados kandi rero hariya yahajanye ibyaha by'abantu como abijana kure el macho cabrío sobre el nk'uko cual ya eran suguru acusados los pecados del pueblo. yaturirwa ko ibyaha by'abantu ikabijana kure rero kristo yarashushanirijwe muri iyo suguru Y también en el otro macho y'impongano no muri irya yindi suguru sacrificado, pero atari yatangwa kw'ikimazi ariko yaturirwa kw'ibyaha by'abantu bikaturirwa kw'iyo suguru izo zose zibiri zishushanya kristo en su cuerpo isuguru y'impongano mu y mubiri el macho cabrío kristo sobre el cual mu mubiri w'ufadika confesado los pecados, n'isuguru cuerpo angelical yaturirwa kw'ibyaha bishushanya kristo ari mu mubiri we wa kimarayika al infierno y allí llevó nicyo los gituma mu mubiri we wa kimarayika yagiye ikuzimu salió akajyana ibyaha by'abantu rero yasohotse adafite ibyaha by'abantu yasohotse afise imfunguzo za rufu na kuzimu yanesheje acaca ahari aburahamu isaka yakobo n'abandi bavugishwa el pueblo del antiguo abantu bo mu isezerano rya pacto, kera los sacó de allá, de abakura hariya dimensión muri ubwo buringanire del seno de Abraham, mu gikiriza cya aburahamu y resucitaron con Arabazu- el día de la resurrección. bazukana nawe ku munsi wo kuzuka biyereka benshi mu gisagara ari imiyabaga Cuando Cristo ya inyuma y'uko kristo termina sus días asozereye iminsi yiwe ngaha ku isi iminsi 40 ari kumwe n'abigishwa biwe yaduze mu ijuru adugana nabo hacyashyitswa izaburi niya 23 canke 24 ga migere niya 24 musegenye mwanzugi z'ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike abari mu ijuru barabaje bati umwami w'ubwiza ninde bati nuhoraho afise inkomezi n'ubutore nuhoraho afise ubutore mu ntambara iyo bavuga bati uwo yari kristo
bari kuvuga bati yeshuwa. Ivyo rero vyashikirijwe muri Kristo, esta promesa iryo sezerano ryashikirijwe muri y fue en Kristo, medio del pueblo que kandi estaba vyabereye mu bantu bari mu isezerano rihwanye n'ico gihe. Kandi amasezerano yo mu isezerano rishasha cumplidas en ashitswa medio del pueblo mu bantu baba bari del nuevo pacto. mu isezerano rishasha. Rero Viene José yosefu araje. Revera William Branham niko yavuze asemerera, María físicamente yari kuzoza mu buryo bufadika umwana yokwiswe Yosefu, kandi uwo yahindutse ishusho n'ingero ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. tan sencillo como es. Vyoroshe cyane nk'uko Ese es el misterio nibanga y bendición grande que tiene umugisha udasanzwe ese hijo del uwo hermano mwana wa Branham yari afise, ari we ishusho n'ingero de la segunda venida yo de Cristo. kuza kwa kabiri kwa Kristo. Y por consiguiente Mu yandi majambo, hay una bendición grande, hariho umugisha udasanzwe pero kubwiwe, no en él se cumple ariko muri we la segunda venida, ntihashikirije ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko we gusa ni ishusho n'ingero, como fue nk'uko Yosefu yabaye, fueron otras personas, nuko n'abandi bantu babaye nka como Dawidi, Salomón nka también, Salomo y vyongeye, así por el estilo. bityo bityo. Y ahora Rero tenemos también turafise vyongeye, kandi ivyo vyose bitegerezwa gushitswa, medio de la iglesia. bitegerezwa gushikizwa mu ishengero. Cristo viniendo a su Kristo iglesia aje ku ishengero ryiwe, rero ni ishengero ryiwe de su irifise isezerano ryo kuza el día kwiwe posterior. ku munsi Y w'iherezo, ese misterio kandi iryo banga será abierto rizohishurirwa al Señor ishengero Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. No tiene que ser Ntirizohishurirwa isi yose, sino a su iglesia. ariko rizohishurirwa ishengero ryiwe, kuko Kristo aje Iglesia. ku ishengero ryiwe. Porque el tiempo Kuko igihe la kuko igihe cyo guhindurwa transformación no kunyakugwa ha llegado. cyarashitse, Es en el día postrero, n'umunsi w'iherezo. y el día postrero es el séptimo milenio. Kandi umunsi w'iherezo ni ikimumbi kindi kuva kuri Adamu kugeza ubu, kandi nk'uko bihwanye n'ikirangamisi cya Geregwari, turi ku munsi w'iherezo. En el séptimo milenio Mu kimumbi cy'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu, canke ikimumbi gira gatatu kuva kuri Kristo kugeza ubu, kuko umunsi umwe imbere y'umwami ni nk'imyaka igihumbi, kandi imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. tenemos las demás Turafise muestras n'ibindi de lo que será vyerekanywe la tercera etapa en medio de la iglesia. c'icazoba arico ukukwegwa kwa gatatu La creación de mu ishengero, ikindi cabaye ukuremwa la palabra, kw'inkezi, ivyo kwabaye ukuremwa kubw'ijambo rivuzwe. Turabona yuko ardillas inkezi para comer. Nos habla zari de zo alimento. kuribwa, ntihavuzwe ku mfungurwa. Encontramos Turabona yuko que el reverendo William Branham Revera William Branham del alimento avuga ku mfungurwa za buri gihe, avuga ku mfungurwa mu gihe cya Luteri, del alimento para edad, imfungurwa mu gihe cya Wesley, alimento para la edad imfungurwa mu gihe cya Panekoti. Mu gihe cya Panekoti kigereranywa parece que es en gallina, ¿verdad? umenga ni inkoko, Conejos, nivyo canke ni inkwavu, así por el estilo. inkwavu bityo bityo. Ardillas, Nuko rero inkezi esto estará representando pues, la mbega zishushanya imfungurwa izihe? Ni imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu gihe cy'uburekomezi imfuruka ku bw'ijambo rirema leído ese alimento. riko rizana izo mfungurwa. Rero ninde mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa wose bujayoshira mu rugo rwiwe, ishengero ryiwe, kugira ngo abe imfungurwa ku gihe, igihe kigeze ijambo. Os digo, Nukuri ndababwire cuando su Señor yuko shebuja niyaza akamusanga abikora atyo, ni ukuvuga atanga imfungurwa, sobre todos sus bienes azomuha pondrá. ivyiwe vyose, kuganza ivyiwe vyose. Ivyo biri muri Matayo 24 umurongo wa 41 kugeza ku 47 nko ngaho. Ese alimento es la palabra Kandi izo mfungurwa ni ijambo ry'Imana del día postrero. El ryo cielo ku munsi w'iherezo. Umushumba w'ubwenge, uwo shebuja niyaza, no kuvuga umushumba en la casa de Dios. azoba ari mu nzu y'Imana, intumwa izoba iri mu nzu y'Imana itanga ifungurwa zo mu buryo bw'impwemu, ijambo ry'Imana ry'icyo gihe, Está representada arivyo vyashushanirijwe mu nkezi fueron creadas. No izaremwe, ntizari zihari. eso nos habla Nuko de un rero mensaje de bitubwira que no está ku butumwa bw'ikiringo aribwo butari buhari, kandi rero por la palabra creadora, por la zarazanywe ziragaragazwa ku bw'ijambo rirema, ku bw'ijambo ry'Imana, kandi ku bw'ijambo ry'Imana bizoshimangirwa, bizoguherekanwa biciye mu ijambo. para la iglesia del Kandi izo ni imfungurwa ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo,
ku munsi w'iherezo transformada y llevada con bizobaho ukwizera ko guhindurwa no kujyana na Kristo mu mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ahora podemos ver rero que turashobora kubona hay diferentes yuko lugares donde hariho ibibanza bitandukanye dada esa palabra. ahatanzwe iryo jambo rirema kandi hararemwe inkezi. Un lugar, Mu kibanza kimwe una rama de árbol, en mu- otro árbol ku ishami que no podía ser ry'igiti posible. no mu kindi giti ntibyoshobora kubera La palabra ngaho. creadora. bityo rero ryabaye ijambo rirema rihindutse ukuri. Uko no gukwegwa kwa gatatu. La tercera etapa, ugukwegwa kwa gatatu nimwitegereze, ni ukwishengera umugeni, lugar donde ikibanza puede ser hecho realidad. aho bishobora guhindukira Es ukuri. para las vírgenes ni insensatas, iby'inkumi z'ibijuju byongeye, lugar más difícil. ikibanza kigoye, Es para el mundo también. n'iby'isi byongeye, ikibanza kigoye cyane, ariko bizokora En medio de los mu perdidos isi también. no mu bazimiye byongeye, kuko ugukwegwa kwa gatatu ni uko abazimiye Ya oportunidad batanagifise amahirwe. uko gukwegwa kwa gatatu ijambo rirema ririko rivugwa, ariko rizovugirwa mu ishengero, no mu nkumi z'ibijuju, no mu isi abadafite ivyizigiro, kandi bizogira ikimazi mu kibanza icyo ari cyo cyose. Rizozanwa, hazanwa izo mfungurwa ku bantu bose, imfungurwa ijambo rishobora kuribwa, rishobora kwakirwa, rishobora gushinga intahe ko ari ijambo ry'Imana, kandi bityo muri iryo jambo rirema hazokorwa ibitangaza navyo nyene. Rero ibitangaza murabona bitegerezwa kuba bifitaniye isano n'ibintu bizoremwa. Rev. William Branham avuga yuko Imana izoremwa kugeza no ku bice by'umubiri bibura ku bantu bamwe bamwe, yaba amaso cyangwa amaboko cyangwa bityo. Kangahe bizotuma haba umuzuko w'abapfuye hamwe no guhindurwa ko hari bazima. Umuzuko w'abapfuye vyashushanyirijwe mu muzuko wa kagafi, hamwe no guhindurwa ko hariho twebwe turi bazima. Nikindi gikiga Miguel gisigaye, agakiza k'abana ba mushiki wacu Hati Wright, no kuvuga yuko hazoba ariko havugwa ku gakiza k'imiryango y'abizera, abana b'abahungu, bityo. Kandi ivyo vyose bizokogwa na mpwemu wa Kristo, mpwemu yera mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nk'uko vyabwiwe Rev. William Branham ati muhe ico yifuza cose kandi aragihabwa. Ivyo bitubwira kukuragwa. Umwana yarazwe mu mwuzuro, ivyo vyashushanijwe muri Rev. William Branham. Kandi ubukozi buzoragwa mu mwuzuro ku munsi w'iherezo ni ubukozi buzoba buriko burakorwa na mpwemu yera, ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu. Ubwo n'ubukozi bwo kuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe ku munsi w'iherezo, kandi buzoba buri mu ishengero ry'umwami. Mu nyuma abayuda bazovuga bati ubu niwe twebwe twari turindiriye. Igihe bo bazobabona ariko bakorera mu ishengero mugeni bazobamenya. Rero muzobona ukwegerana ku munsi w'iherezo, aho muzobona ivyo Rev. William Branham yipfuje, ukwegerana kw'abayuda kugira ngo abashire ubutumwa. Ariko igihe ashika muri Egiputa kugira ngo aje i Yerusalemu, marayika aramubwira ati ntuje hariya, isaha niragera, si iki gihe. Were yarubashe ntiyagiye hariya. Ariko mu kino gihe hazobaho ukwegerana, muzobona ukwegerana hagati y'ishengero mugeni rirongowe n'intumwa yo ku munsi w'iherezo, hamwe n'ihanga ry'abaheburayo ku rwego rw'abayobozi
bo mu iyobokamana ry'abayuda kubw'umugisha w'ihanga ry'abaheburayo, kuko hariho isezerano umugisha wasezeraniwe ihanga ry'abaheburayo. Kandi igihe muzobona ivyo, muzomenye yuko ivyo Rev. William Branham yifuje biriko birahinduka ukuri, bizogira uko bikogwa. Ivyo ishengero umugeni rizomenya, bazobibona naho batazobitahura, ariko bazoba bariko barabona. Bamwe bazovuga bati, ariko murabona ibi ni vya bindi bimwe Dr. Branham yifuze, kandi murabona ingene ubu vyoroshe cyane, nimuraba ukuntu ubu biriko biraba mu buryo buciye bugufi. Ni kubera yuko hageze igihe c'ivyo, kandi Imana izoba iriko irabikora muri ubwo buryo, kuko izoba ari Imana izoba iriko irakora. Rero turiko turaba twebwe mu gihe cya nyuma, aho turiko turabona nyamugigima nyinshi, ukunyiganyiga ko mu mazi, tsunami, volka, ugushuha kw'isi, arivyo vyaka uburenganzira ikiremwa muntu, vyakazoza keza, bikereka ikiremwa muntu kazoza kabi, ingene ibintu bizoba mu kabaro gakomeye, vyereka abantu y'ibizoba biriko biraba mu kabaro gakomeye. Abantu ntibabwiwe n'igice, kandi abashakashatsi naho babivuze ntabwo vyavuzwe ku mugaragaro, naho vyaba vyaciye kuri interineti, kandi nibabibona ivyo vyerekanywe mu buryo bw'ubushakashatsi, inshuro zimwe zimwe ntibanabitahura, ariko biri ngaha mu vyanditswe. Ivyo rero vyerekana mu buryo bwagutse ibizoba, mu nyuma birekanwa n'abashakashatsi bakerekana ivyo nyene, bakabona ugushitswa kwavyo. Rero nta vyizigiro bihari kw'inosi, nta vyizigiro bihari ku bwami bw'abanyamahanga, aribwo buri mu ntambuko y'ibirenge vy'ivyuma bivanze n'ibumba. Nta vyizigiro bihari kuri ubwo bwami. Ubwo bwami ivyanditswe bivuga yuko hamwe no kuza kw'ibihe desuwe n'amaboko ko buzosambugwa. Ugusambugwa kuraje mu kabaro gakomeye. Ibuye riza ubwa mbere kw'ishengero umugeni kugira ngo rirondere ishengero, ririhindure, rijanane nawe mu mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero ukuza k'umwami kw'ishengero ryiwe nibanga, kandi rizoba ribanga. Rev. William Branham avuga yuko ukuzamugwa kuzoba, kandi abantu ntibazonamenya yuko kwabaye. Aranavuga no ku muzuko ko hazobaho naho nyene nyamugigima izotuma habaho umuzuko. Igihe Kristo yazutse habayeho nyamugigima idasanzwe, nyamugigima ikomeye. Rero abera bo mu isezerano rya kera bazukanye nawe. Havuga yuko umuzuko no kunyakugwa bizoba mu gihe cyo kudidanirwa kudasanzwe, kudidanirwa gukomeye. Kubw'ivyo rero murabe urupapuro rw'amajana 373 mu gitabo cy'imatanijwe mu Kiespanyolo, agace k'amajana 277 haravuga hati, turazi yuko dusigaranye igihe gito, kandi umugeni arashobora kuduga umwanya wari wo wose. Mu mwanya wari wo wose birashoboka yuko umwagazi w'intama ava ku ntebe y'Imana ahari ikimazi. Mu nyuma rizoca riba iherezo. Nta vyizigiro bihari ku isi. Iherezo rizoshika muri ico gihe, isi izotangura kugira za nyamugigima zikomeye nk'uko vyabaye ku munsi w'umuzuko w'umwami wacu. Ivyo nyene bizoba ubu igihe abera bazogaragara, hazoba nk'ivyo nyene. Mushingana, turazi yuko bishobora kuba umwanya wari wo wose. Turarindiriye yuko hashika uwo munsi w'umunezero, no kuvuga umunsi w'umunezero kubizera, kuko nitwabona abapfuye bazutse bari mu mibiri ihoraho, tuzobabona, bazoba bari kumwe natwe. Ntibazoja mu gihe cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, cya gatandatu n'ikindwi, kuko ivyo vyararenganye. Bategezwa kuza mu gihe cyo kuragwa, igihe kibe komeza ivuruka, igihe Rev. William Branham yavuze. No kuvuga yuko atari ikintu ciyumviriwe, ahubwo ni ikintu cyavuzwe.
en el libro de mu gitabo cy'imirongo es que nos habla acerca niho hatubwira de la edad que viene, ku gihe kije, de la piedra. igihe cy'ubukomeza imfuruka, Esa es la edad de la adopción, ni igihe cyo kuragwa. así como la edad de la piedra nk'uko angular igihe en el cy'ubukomeza Cristo, imfuruka mu minsi y'umwami Yesu Kristo el tiempo cyabaye igihe de su ministerio cy'ubukozi y bwiwe de su resurrección. hamwe n'umuzuko wiwe, kandi igihe cy'indwi mu minsi ya Yesu Kristo cyabaye intambuko ya Yohana Umubatizi. byoroshye cyane nk'uko Yohana ari mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'Abaheburayo mu Vyagezo. mu nyuma haje ibuye rikomeza imfuruka, Kristo ari we ibuye rikomeza imfuruka, La edad, yugurura igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, intambuko ryo kuza k'umwami. la edad de la piedra intambuko y'ibuye rikomeza imfuruka ni intambuko del Señor. ryo kuza k'umwami, aho Kristo azoshikiriza ukuza kwiwe aje ku ishengero ryiwe. Como vino los que estaban bajo el pacto, nk'uko baje abari mu isezerano iryatangiwe hariya kuri Sinayi, en el tiempo de hariya mu gihe cya Yohana Umubatizi. mu nyuma Yesu yarabandanije, kandi abakurikiye Yohana Umubatizi bamwe barakurikiye Yesu hicieron bien. kandi babikoze neza, kuko integuza ibije gutegura abantu kugira ngo bakurikire uwuje inyuma yiwe, Estará en otra edad. ari we abashyira mu kindi gihe, mu gihe gitunganye, igihe cy'ubukomeza imfuruka, kuko uwuje inyuma y'integuza Piedra angular ni ibuye rikomeza imfuruka. viene para el cumplimiento abaje kugira ngo hashyitswe amasezerano y'Imana edad o etapa. yo mu gihe canke intambuko yo kuragwa. En esa etapa de adopción, ni muri iyo ntambuko yo kuragwa en donde vino el ahaje mpwemu yera, el sacrificio, vino el Espíritu ahatangiwe ikimazi, haraje mpwemu yera, mu nyuma haca haza umuzuko. iyo migisha yose rero yaraje muri ico gihe cy'ubukomeza imfuruka, imigisha mu buryo ukuragwa ko mu buryo bw'impwemu, ariko kuvuka ubugira kabiri ku bantu bakiriye Kristo nk'umukiza wabo, son bautizados en bakabatizwa mu mazi mu izina ry'iwe. con el Espíritu Kristo nawe akabatirisha mpwemu yera n'umuriro, Y así pasó hakaba ukuvuka ubugira kabiri en aquel muri bo. tiempo ivyo nivyo vyabaye del Señor Jesucristo. mu gihe cy'umwami Yesu Kristo hamwe n'abigishwa. Luego que Cristo murió y mu nyuma resucitó, Kristo apfuye akaduga mu ijuru, vino apfuye akazuka akaduga mu ijuru, haraje mpwemu yera ku munsi wa 50 Pentekote, días después de la umunsi resurrección. iminsi 50 inyuma yo kuzuka kwa Kristo. Y ahora ubu rero vemos que comenzó turabona yuko la creación hatanguye de una nueva raza ukuremwa k'ubwoko bushasha hariya en el tiempo de Jesús. mu gihe cya Yesu, Cristo hamwe na Kristo resucitado en yazutse resucitado, afise umubiri wawe ya ubwiza. es el primero de la nueva raza. niwe wa mbere muri ubwo bwoko bushasha afise ubugingo budashira. mu nyuma 120 abujujwe Y tuvieron mpwemu conocimiento bakaronka kuvuka ubugira kabiri, una nueva raza, bavukiye una mu nueva bwoko raza bushasha, eterna, ubwoko bushasha bufise ubugingo budashira, aribo bagize ishengero ry'umwami Yesu y han Kristo. estado naciendo millones kandi hagumye havuka amamiliyoni y'ibiremwa abantu de raza con vida muri ubwo bwoko bushasha bufise ubugingo budashira, bagumye havukira mu bwami bw'Imana. uko kuvuka ubugira kabiri niko Kristo yabwiye Nikodemu del Espíritu. ko ari ukuvuka Cristo kuvyagwa n'amazi na mpwemu, ni ukuvuga no es un nacimiento ubutumwa bwiza bwa que Kristo, corresponde al reino de los gentiles. si ukuvuka ibihwanye n'ubwami bw'abanyamahanga. ubwami bw'abanyamahanga, mu bwami bw'inosi umuntu avuka biciye mu bavyeyi bo ku isi. Del Evangelio de Cristo. mu bwami bw'Imana umuntu avyagwa n'amazi na mpwemu mu kwizera Kristo, akakira mpwemu yera, akavukira mu ijuru. rero mu yandi majambo Hacia la vida eterna, ni ivy'ubugingo budashira. umuntu yavukira mu bugingo budashira mu kwizera Kristo n'ubwami bwiwe, akaronka uguhindurwa kw'imbere, umbilical, y luego aho aronkera uwo mubiri wa kimarayika. mu nyuma rero azokwakira uguhindurwa gufadika, arico gice kigira kabiri c'umugambi w'ubucunguzi. azoba gucungurwa k'umubiri, Efesios, ibivugwa mu Banyefeso y no contristéis igice cya 4:30 avuga hati, kandi ntimukabaze mpwemu yera w'Imana yabashiriweho ikimenyetso, yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. umunsi wo gucungurwa es el séptimo milenio ni ikihumbi c'indwi de Adán hacia acá, kuva kuri Adamu kugeza ubu, como día delante de Dios, y también nk'umunsi imbere y'Imana. edad, vyongeye nk'igihe edad de la piedra angular. ni igihe cy'ibihe rikomeza imfuruka, Y como dispensación, la kandi nk'ikiringo ni ikiringo cy'ubwami. tan sencillo como eso. vyoroshe cyane nk'uko. Y el mensaje, pues, es el mensaje kandi ubutumwa rero ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, revelado todo el misterio ariho de hahishurirwa la venida del ibanga Señor ryose a ryo su kuza iglesia. k'umwami, rigahishurirwa ishengero ryiwe
ku munsi w'iherezo. Hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu ntihahishurwa ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, kuko hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu hahishurwa ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana, ariko ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare mu muryango wa Yuda guhishurwa n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza bw'ikiringo cy'ubwami. Ubwo n'ubutumwa ubwo ihanga ry'Abaheburayo bazokwakira, kandi ni nako ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ishengero mugeni rizokwakira ku munsi w'erezo, kugira ngo ryakire kwizera ko guhindurwa no kujyana na Kristo mu mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero turashobora kubona aho turi muri kino gihe cyacu n'ubutumwa ubwo ari bwo buhwanye n'igihe cyacu, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ariryo jwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'Imana. Ni ubutumwa buduha ukwizera ko guhindurwa no kunyakugwa, ubutumwa butubwira kuri Kristo nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, butubwira kuza k'umwami aje kw'ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo kubwo guhindurwa kwacu no kunyakugwa tujanywe mu ijuru. Kandi igihe Abayuda bazobona Kristo aje kw'ishengero ryiwe, bazobona marayika w'inkomezi yamanuka avuye mu ijuru ari mu ishengero ryiwe. Mu vyahishuriwe Yohana 10 bazovuga bati, uyu niwe twebwe twari turindiriye. Ariko ntaje kuri bo, ariko n'intumwa ya Isirayeli aha harabitubwira. Ni ingirakamaro cyane kumenya bino bintu kugira ngo tumenye aho turi kuri uno munsi w'iherezo. Urupapuro rwa 57 mu gitabo cy'imatanije mu Kiespanyolo, agace ka 16 ukabandanya. Iki gitabo kimatanije amashashara gijugwa mu gihe cy'imituragaro ndwi yo mu vyahishuriwe Yohana 10. Ni gitabo cy'imatanijwe kimatanije amashashara ndwi, ni gitabo cy'imatanije ndwi. Bice muri Reverend William Branham we yariko aduha mu buryo bw'ubuvugishwa atumenyesha ibizoba nihagira igihe cyo gushitswa ko gukwegwa ko kumenwa kw'ibimatanije ndwi byuguriwe mu ijuru, aribyo bizoba igihe Kristo arangije igikorwa ciwe cyo kuvuganira abantu mu ijuru, akava ku ntebe yo kuvuganira abantu agafata igitabo gesha uburenganzira akacugurura mu ijuru. Ariko Imana itegeza kwitwereka bizoba nihagera ico gihe, igihe Imana ihaye ishengero ryayo ikarimenyesha ibi bintu bigiye kubaho, igihe Kristo arangije igikorwa cyo kuvuganira abantu, yariko amenyesha abantu biwe ibi bintu byose bigiye kubaho. Naho mu ico gihe hatari hari igitabo gesha uburenganzira kiri mu minwe ya Kristo kitaranugurugwa, ariko bwari ubuvugishwa. Haravuga hati bizoba nihagera ico gihe. Nje gituma avuga hati iki gitabo kimatanishije amashashara ndwi gishugwa mu gihe cy'imituragaro ndwi yo mu vyahishuriwe Yohana 10. Kandi mu vyahishuriwe Yohana 10 marayika w'inkomezi ariwe Kristo, ari Kristo aje kw'ishengero ryiwe, turamubona ari nk'intare ariko asemerera. Nuko rero azoba yahindutse atakiri umwagazi w'intama yabaye intare. Ntazoba akiri umuherezi mukuru, ariko azoba yabaye umucamanza, umwami n'umucamanza. Haravuga hati reka turabe icyanditse kugira ngo tubitahure neza imbere yuko tuvyinjiramwo mu buryo bwimbitse. Rero ivyo nivyo mu gihe cy'iherezo, ko haravuga hati murabona igihe ivyo biba abari mu gihe cy'iherezo. Mu nyuma turabona biciye mu butumwa butandukanye muri uru rukurikirane rw'imatanije ndwi ko Reverend William Branham avuga ati na n'ubu aracyari ku ntebe yo kuvuganira abantu nk'umuherezi mukuru, ariko ivyo bizoba bityo
igihe we azoba arangije igihe cyiwe cyo kuvuganira abantu agafata igitabo gihesha uburenganzira. Ariko na n'ubu aracyari umwagazi w'intama n'umuherezi mukuru, na n'ubu aracyariho amahirwe y'agakiza. Mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru yitwikiriye igicu, umunywa amazi uri ku mutwe wiwe. We niwitegereza neza uzobona yuko uno muntu ari Kristo, kuko no mu isezerano rya kera yiswe marayika w'isezerano. Murabona, ni marayika w'isezerano. Rero ubu aje neza na neza ku bayuda, kuko ishengero ryiwe ryageze ku iherezo. Rero murabona, aje ku bayuda. Ni kubera yuko ukuza k'umwami ari uko abayuda byongeye no kwishengera umugeni, kuko na n'ubu riba rikiri ngaha igihe we amanuka nk'intare yo mu muryango wa Yuda asemereye nk'iyo intare yivuze, imituragaro ikumvikanisha amajwi yayo. Rero tubandanye, mu maso yiwe hari ameze nk'izuba, ibirenge vye bimeze nk'inkingi z'umuriro. Muribuka umumarayika muzahisho Yohana 1, n'uyu nyene umumarayika ni intumwa, we ni intumwa ya Isirayeli. Urabona, ishengero hageze aho rinyakugwa, we aje ku ishengero ryiwe. Rero intumwa ya Isirayeli ije ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ku ishengero ryiwe, kuko hageze igihe cyuko ishengero ryiwe rihindurwa rikajana na Kristo mu mazima n'ubwo mwagazi w'intama, kuko hazoba hasozerewe igitigiri cy'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero twebwe turi muri iki gihe, naho na n'ubu urugi rw'imbabazi rukicuguruye, Kristo akaba akiri nk'umuherezi mukuru mu ijuru. Byose biriko birategurwa kugira ngo Kristo afate igitabo gihesha uburenganzira, kandi ivyo azobikora igihe azoba arangije ishengero ryiwe. Nico gituma hakogwa igikorwa cy'ivugabutumwa, hakajanwa ubutumwa bwa Kristo bugashyirwa abantu bose, kugira ngo hinjire uwanyuma mu batoranijwe bo mu ishengero, gutyo hahere ishengero ryiwe, gutyo Kristo arangize igikorwa cyo kuvuganira abantu, akore igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, afate igitabo gihesha uburenganzira, akore ico gikorwa. Azoba ari nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza. Azoba ari umucunguzi wo mu muryango, afata igitabo kugira ngo akore ugucungura ko mu buryo bufadika, ariko guhindurwa ko bari hari bazima hamwe n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo bari mu mibiri ihawe ubwiza. Reka twahagarariye ahavuga kuri marayika avuye mu ijuru, ari wari Kristo. Aho rero hari ibanga rikomeye, ivyahishuwe Yohana 10, ni ukuza kwa Kristo aje ku ishengero ryiwe afise agatabo gahesha uburenganzira ku munsi w'iherezo, igitabo ku bugingo budashira, agatabo gahesha uburenganzira ku bugingo budashira, igitabo gihesha uburenganzira ku vyaremwe vyose. Ico gitabo kitahari kiri mu ishengero, ntihobaho uguhinduka ko hariho ribazima hamwe n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Ariko Imana buri gihe ishyira mu kanwa k'intumwa buri gihe ijambo, ubutumwa buhwanye n'icyo gihe. Rero aramuha ubwo butumwa, akarya ubwo butumwa, akaburya, akabuvuga, hagakorwa umugambi w'Imana uba uri muri ubwo butumwa. Uko niko bizoba mwa kino gihe cya nyuma. Igikoresho Imana izoba ifise ku isi mu gihe cy'ubukomezi imfuruka, azoba ariko arakira marayika w'inkomezi yashushanirijwe. Iyo ntumwa wozo kwakira marayika w'inkomezi yashushanirijwe muri Yohana intumwa. Yohana ashushanya ishengero hamwe n'intumwa zose z'ishengero kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma. Kandi Yohana mu kujya aho gatabo gahisha uburenganzira, ubwa mbere Yohana yabonye ukuza kwa marayika w'inkomezi, ni intumwa hamwe n'umugwi wayo babona ukuza k'umwami. Marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru, yakira agatabo gahisha uburenganzira, yakira igitabo gahisha uburenganzira icyo Adamu yari afise, akagihabwa, agatakaza uburenganzira bwo kuba agifise. Mu nyuma rero cyasubiye mu kuboko kw'Imana, cyagumye kiri
mu ntoke z'imana imyaka ibihumbi, para hacer su obra. ariko ku munsi w'iherezo kristo kirahabwa kristo, aracuguruya mu ijuru kugira ngo akore igikorwa cyo kwicuruza ibyiwe, akakizana ku isi, akagiha umuntu kugira ngo akijye. Y luego les dicho, mu nyuma arabwirwa y les ati dicho, será dulce en tu boca, aunque en tu vientre será amargo. bizogusosera mu kanwa, ariko mu nda bizokururira, bizokubera umururazi, bizomusosera, kuko ijambo ry'imana nicyo kintu gisosa cyane nk'ubuki. Uko niko ivyanditswe bivuga, ariko Se pasan por kubw'ijambo ry'imana amarguras. bicika umururazi ukomeye. Amarga esa parte, icyo gice kirarura recibir la palabra. kwakira ijambo, Querer la palabra. kurya ijambo. Y les dicho, es necesario Arabwirwa que ati, profetices otra vez sobre muchos pueblos, ukwiye naciones, kuzosubira kuvugisha iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi profético final de n'abami benshi. es ese. ubutumwa bw'ubuvugishwa bwa nyuma buvuye ku mana. urya ako gatabo rero Que azoba ari intumwa izovugishwa ibintu byose bigiye kuza ku isi, bigiye kuza ku kiremwa muntu, niwe azovugishwa acerca ku bijyanye del rapto, no kwizera ko kunyakugwa, ku bijyanye n'ibintu byose para la bifitanye isano no guhindurwa no kunyakugwa. byongeye azovugishwa, azovuga estar sucediendo en medio de la iglesia. ibintu bizoba biriko biraba ku ishengero, kandi bizoba bihwanye n'ivyavugishijwe, A Dios habló. bizoba bihwanye n'ivy'imana yavuze. También kandi vyongeye azoba ariko aravugishwa copas y las plagas. inzavya, ivyago, Acerca de todas esas avuga cosas terribles. kuri ibi bintu byose biteye ubwoba Porque es bigiye necesario kuza que ku isi. profetice sobre muchos pueblos. birakwiriye kongera kuvugira ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Al 11, mu vyahishuriwe Yohana igice c'icumi umurongo wa mbere n'uw'icumi na rimwe. mu vyahishuriwe cumi na rimwe turafise ubukozi bw'imyera ibiri, Apocalipsis 11, abasigwa babiri. 14, profetizamos. ivyahishuriwe cumi na rimwe umurongo wa mbere kugeza wa cumi na kane, 15 al 19, cumi na rimwe ku murongo wa cumi na gatanu kugeza ku cumi n'icenda. igihe marayika wa nyuma, marayika w'indwi aba yavugije inzamba, ocurrirá algo rero importante. hazocabaho ikintu kidasanzwe ngaho. Cuando haya terminado, igihe los reinos de este mundo ubwami van a bw'inosi pasar buzoba a mano bwarangiye, de nuestro Señor y de su ubwami Cristo. buzohinduka ubw'umwami wacu n'ubwa kristo Dios wiwe, Jesucristo, ubw'imana n'ubwa kristo wiwe. Dios kandi imana va a juzgar y a darle izocira imanza a los profetas, a los Aba- justos, a los santos, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí kandi tenemos imana el izoca libro. urubanza, izotanga ingano izihe abasavyi bayo abera. Ese mensaje profético, ubwo butumwa bw'ubuvugishwa, murabona ibintu byose bizoba biriko biravugwa, ibintu byose imana izoba iriko iravuga, izobivuga biciye muri ubwo butumwa, biciye muri uwo yariye ako gatabo kamatanijwe. mu yandi majambo, hazobaho umugisha udasanzwe ku ishengero mugeni. ivyahishuriwe Yohana igice c'indwi hagaragara umumarayika afise ikidomesho c'imana nzima, no kuvuga mpwemu yera yigaragaje, kandi wazoba ari umuntu yakira inyenyeri yo mu gaturuturu, kuko unesha, haravugwa ibintu azomuha, havuga yuko azomuha inyenyeri yo mu turuturu. kandi kristo aravuga mu vyahishuwe Yohana 2 umurongo wa 26 kugeza ku 28, no mu vyahishuwe Yohana 22:16 aravuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushinga intahe mwe by'ivyo kubw'amashengero. ni jewe munago wo giti cya Dawidi, ni mwuzukuruza wiwe, kandi ndi kinyenyeri gicibatsi cyo mu gaturuturu. mbega azoha uwunesha iki? igavuga ko amuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. muri we yigaragaje ashitsa amasezerano y'imana yo mu gihe cyacu. nicyo gituma mu kumuha inyenyeri yo mu gaturuturu ari we ari mpwemu yera, inkingi y'umuriro, vyongeye azoba ariko amuha agatabo gahisha uburenganzira, ako marayika w'isezerano azana mpwemu yera, kandi vyose bizoba biri muri ico gikoresho icyo imana izoba ifise ku munsi w'iherezo. ni ibinyene biri mu vyahishuwe Yohana 14 murongo wa mbere kugeza ku w'indwi. aho hagaragara 144,000 bari kumwe n'umwagazi w'intama ku musozi Siyoni, bafise n'izina rya se n'iry'umwagazi w'intama riri mu ruhanga rwabo. haragaragara vyongeye na marayika afise ubutumwa bwiza budashira bwo kubwira ababa ku isi yose, amahanga yose,
indimi n'abantu, asemerera n'ijwi rirenga ati mubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cy'amateka yayo gishyitse, atangaza yuko ibihano by'Imana, yuko igihe cy'ibihano by'Imana cyashyitse, ategeka abantu ko bohesha icyubahiro Imana, ko bosenga Imana. Rero hari marayika afite ikidomisho cy'Imana nzima, intumwa ifise muhemu yera, avugishwa ku mahanga menshi, indimi nyinshi n'amoko menshi n'abami benshi. Ibyo byose tuzoba turiko turabibona. Mu yandi majambo, tuzoba turiko turabibona, tubona amasezerano yose ariko arashyitswa, hamwe n'ingaruka zizanwa no gushyitswa kw'ayo masezerano. Nuko rero twe tugumbiriye neza ijambo ry'umwami, tuzi yuko amahirwe ya nyuma y'imbabazi aje kubiremwa abantu mu bukozi bwa Mose na Eliya, atari mu bukozi bwa marayika w'indwi, kuko igihe cyiwe cyararangiye n'igihe cyiwe byongeye nacyo nyine cyararangiye. Kugira ngo tube tubifise neza, tube tubibona neza yuko amahirwe ya nyuma y'imbabazi ari mu bukozi bwa Mose na Eliya. Tusome ku rupapuro rw'amajana 369 mu gitabo cy'imatanijwe, havuga hati agace ka 2:6 canke 2:5 ukabandanya, aravuga hati vuba azoba ari igihe aho ivyo byose biba, ivyo vy'ikimatanije cya 6. Ivyo nivyaba azoba ari iherezo. Muri iyo saha umugeni azoba yamaze kuzamurwa, umwamikazi azoba ari mu kibanza ciwe. Mu gihe ivyo bizoba biriko birabera ku isi, azoba ariko yigina mu birori vy'ubukwe ari kumwe n'umwami. Abo masigarira ya Isirayeli, ni ukuvuga 144,000, bashirwa ko ikimenyetso kandi baba biteguye kugira ngo basohoke mu gihe isi itangura kunyiganyizwa n'inkomezi z'ibidukikije. Rero twitegeze imirongo 2 ya nyuma y'ivyahishuwe 6, ni ukuvuga ibiba kubanegura ukuvugwa kw'ijambo rishingira intahe ry'Imana nzima. Abavugishwa bazoba bari ngaho kandi bazokora ubwoko bwose bw'ibitangaza, izuba rizocura umwiza, kandi ivyo byose bizoba muri ico gihe. Mu nyuma bazosemerera babwire amabuye n'imisozi ko yobahisha rya jambo nyene iryo baneguye, kuko ubu bazoshobora kubona ko rije. Baravuze bati duhishe uburake bw'umwagazi w'intama, ni jambo rya jambo baneguye, ijambo ryambaye umubiri, jambo yambaye umubiri. Bo baraneguye cyane abo bavugishwa, ariko ubu ijambo ryari rije ryambaye umubiri. Kubera iki batihanye? Ntibabishoboye, bari bamaze gucegwa. Bo bari bazi neza igihano kibarindiriye, bari barumvise ivyo byose, bari barabaye mu bikorane bimeze nk'iki, bari barumvise ibi bintu byose. Bari bazi yuko bategezwa guhangana n'ibintu abavugishwa bavuze, ariko bari baravyanse, barasuzuguye imbabazi z'Imana ku ncuro ya nyuma. Igihe abantu basuzuguye imbabazi z'Imana ku ncuro ya nyuma mu bukozi bwa Mose na Eliya, kandi iyo umuntu asuzuguye imbabazi, ikiba gisigaye kuri we aba ari urubanza, igihano. Nimuvyibazeko. Rero turashobora kubona ko vyerekanya ko bizobera mu ishengero mu nyuma mu ihanga ry'Abaheburayo. Rero turashobora kubona yuko mu gihe cy'integuza kuza k'umwami, yuko itashoboye gukorana n'ihanga ry'Abaheburayo, kuko Imana iravize mu mugambi wayo uburyo ikorana n'ihanga ry'Abaheburayo. Bitegetswe kuba bihwanye n'ijambo, bihwanye n'igihe, bihwanye n'ubutumwa, bihwanye n'intumwa Imana izo ifise kugira ngo ikorane n'Abaheburayo, kandi bitegetswe kuba bihwanye n'isezerano ry'imyera ibiri.
a la promesa de isezerano la venida de Elías ryo kuza kwa en su Eliya quinta manifestación, mu kwigaragaza kwiye kwa gatanu, no en su cuarta si mu manifestación. kwigaragaza kwa kane. Página 408 uruce rwa kane urupapuro del libro de los sellos y rwa página kane ubusa umunani mu gitabo cy'ibimatanijwe hamwe no ku rupapuro rw'amajana 449. aho hari ikibazo igihe babaza bati Eliya wa kane azoba ari wa wundi nyene. que vamos a leerlo aquí. Reka tubisome ngaha. Agace Párrafo 136, k'ijana na 36 la pregunta ku rupapuro rwa 17 kane dice, hermano Branham, ubusa umunani barabaje bati mwene data Branham, umumarayika w'indwi avuze impwemu ya Eliya ni wa wundi nyene arungikwa ku 144 vy'abayuda mu gihe cy'imyaka 3 n'igice y'akababaro gakomeye inyuma ryo kunyakugwa. Bamwe muri twebwe izo nyigisho ziratudidanira. Oya si uwo, we ntiyemereye ko uwo umumarayika agenda. Byoroshe cyane nk'uko son dos distintos, n'abantu babiri dos hombres distintos. n'abantu babiri batandukanye. El cuarto Elías, Eliya wa kane quinto Elías, si Eliya wa gatanu, como el tercer nk'uko Elías, Eliya wa no es gatatu el atari cuarto, Eliya wa kane, como el segundo nk'uko Elías, Eliya wa no es kabiri el ari we yabaye tercer Elisa Elías, atari Eliya y como el primer wa Elías mbere no es atari el Eliya wa segundo Elías, gatatu, Eliseo. nk'uko Eliya wa mbere atabaye Eliya wa kabiri ari we ari Elisa. n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye no mu ntambuko zitandukanye z'umugambi w'Imana. Buri gihe azoba ari umuntu, pero con el espíritu ariko y virtud afise mpwemu n'uburanga vya Eliya dado por el Espíritu bikogwa na mpwemu yera. Santo. El pueblo hebreo está esperando Ihanga ry'Abaheburayo barindiriye ukuza kwa Eliya, ariko barazi ko atari wa wundi Eliya afadika, ariko ko ari umuntu en el cual Dios uwo Imana izoba iriko ikoreramwo ubukozi bwa Eliya. y cuando el Espíritu Kandi de Elías se vino sobre un hombre llamado igihe mpwemu wa Eliya yaza ku muntu yitwa Yohana umubatizi, vyongeye ntiyari Eliya, naho nyene ntiyabye Eliya, y el ntiyari hombre, Eliya. el séptimo Umuntu ángel, marayika w'indwi, al final de la edad de umumarayika Elías, atumwa no será Elías literal. ku iherezo ry'igihe cya Laodikiya ntazo ari Eliya afadika, ariko ahubwo azoba ari umuntu arungitse mu bantu biwe. Rero azoba ari mpwemu ya Eliya ije A su pueblo. ije muri ico gihe ku bantu, Esa es la revelación de reverendo William. aje ku Bayuda, kuko buri gihe arungikwa mu bantu biwe. Así es que el pueblo, la iglesia del Señor, Nuko rero abantu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ishengero ry'umwami ntibarindiriye Eliya wa gatanu viniendo siendo aje bundi nuevamente bushasha, el séptimo mensajero, la iglesia, intumwa y'indwi ije ku ishengero, en la séptima edad. intumwa y'indwi y'ishengero ry'abanyamahanga mu gihe Ahora ese es c'indwi. el ministerio de Moisés. Rero ubwo bukozi bwa Mose na Eliya buzaba buri mu ishengero, kuko nk'uko abayuda bashyiriye ubutumwa abanyamahanga nabo bazobushira abayuda. Babuzanye abanyamahanga biciye muri Petero, babuzaniye abanyamahanga biciye muri Petero na Pawulo, ari bari ishusho n'ingero y'ubukozi bwa Mose na Eliya, buzoba ari ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba buriko bukorera mu ishengero ry'umwami, bukorwa na mpwemu yera. Buzoba ari ubutumwa busubiye ku Bayuda, buzoba ari ubutumwa bwiza bw'ubwami busubiye ku Bayuda, nk'uko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwaje ku banyamahanga. Entonces es que comprenderán ellos el Rero bazotahura ivyo, de la venida del Señor, bazotahura ubuko 2000 años atrás, ibanga ryo kuza k'umwami, del Evangelio de la Gracia, ivyabaye imyaka 2000 todo eso lo iheze, entenderán bajo ibanga el Evangelio del Reino. bw'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ivyo byose bazobitahura rero mu butumwa bwiza bw'ubwami. Rero bobo Están recibiendo el Evangelio del Reino, que es el bazoba bariko barakira ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo ari ubutumwa bwabo, kuko Imana ikorana n'Abaheburayo nk'igihugu, abanyamahanga nabo ikorana n'umuntu umwe wese ku giti ciwe. que Dios trata Nk'umuntu umwe wese ku giti ciwe niko Imana ikorana n'abanyamahanga mu gihe cy'ubuntu. Imana ibahezagire kandi bazigame, kandi ibandanye kubakoresha mu buryo budasanzwe mu gikorwa cyayo, kandi ibuzuze ubumenyi bw'umugambi w'Imana w'iki gihe cyacu. Zari intasho, reka musigane na Miguel, zari intasho kuri mwebwe mwese, ariko izo ntasho zahindutse intasho z'iminota myinshi. por eso no quise usar Rero sinipfuza gukoresha quietecito ikindi kibanza, rero nkwiye guceceka, kuko en la reunión.
azoba ari amajambo yo mu nama y'abakozi b'Imana. Rero mu minota mikeyi tuza ko turi kumwe n'abantu be bose ¿Qué hora es? mu gikorane. Sangahe? Ubu ni sangahe? Turi saa 12. Dentro de algunos minutos continuaremos. Rero mu minota mikeyi turabandanya. Mu minota ingahe? Dentro de Mu minota 45 continuaremos. nzoba ndi kumwe na bose. Jesucristo libertando Yesu Kristo abohora a todos icyo sekibi yaboshe. para nosotros. Icyo nicyo kigwa cyo mu ijoro, kandi igikorwa kizoba ari ikigwa ku bakozi b'Imana. Icyo kimaze nk'imyaka 30. La carpa catedral, quizá. Bishoboka rero kizobera mu ihema katedrale, ariko hataranagera mu nama y'abakozi b'Imana turakoresha umwanya neza mu kumviriza ubutumwa, kuko ivyo nivyo bizodutegura. En vez de aprovechar escuchando los mensajes, Iyo twufashe umwanya neza turumviza ubutumwa, bamwe muri mwebwe bakavuga, usted entonces mwebwe rero nimwe mujejwe preparados nimba abo bantu bazoba biteguye canke batiteguye kugira ngo bakire revelados. ivyo bizoba bigiye guhishurwa. Siempre la reunión de ministros dice Nico gituma buri gihe Migere mu nama y'abakozi b'Imana avuga ati tubandanye twumviza amakaseti. aprovechen así, Nuko rero canten lo que va, turafata umwanya neza tukaririmba, uno, dos cánticos y después tukarimba indirimbo imwe canke zibiri, mu nyuma tukumviriza ubutumwa, dando lugar a que gutyo tugaha umwanya alimentando kugira ngo hakomeze kugaburirwa alimentándose y creciendo ubugingo, ukwizera gukomeze gukura, en los discípulos, kugaburirwa. aumentando la fe. La fe viene yarabwiye por el abigishwa baramubwiye bati twongereze ukwizera, kuko ukwizera kuzana no kumva, y por el oír se va kandi mu kumva aumentando la fe. ukwizera kugenda kurongerezwa. Kubw'ivyo rero Aumentando la fe. dufate neza umwanya mu kongereza ukwizera. Murifuza yuko Imana ibongereza ukwizera Para que la fe ijambo kurindi, kuko kugira ngo ukwizera kwiyongere, kuko ukwizera no guhishurirwa, la fe kandi gutyo va creciendo ukwizera kugenda kurakura uko uguhishurirwa viniendo. kugenda kuraza. Así es que las Nu- células uko niko rero de la fe se van uturemangingo tukwizera tugenda turiyongera, gutyo en la fe mayor, umuntu akagira ukwizera gukuze, crece la fe, ukwizera kugakura como por el alimento, nk'uko biba ku las mfungurwa. células se multiplican, crecen, Uturemangingo turiyongera, turakura. Akaremangingo kandi umuntu yatariye células que se pueden nta karemangingo koshobora las que kwigwiza, tienen se mueren y se acabó la vida. nubwo yari afise burapfa, ubuzima bukarangira. Ariko iyo umuntu ariye Se va rero turigwiza, las células uturemangingo tukagenda turakura, dukomera el alimento. hakoreshejwe imfungurwa. Aprovechen bien el tiempo Mufate neza igihe para que así estemos kugira ngo preparados. gutyo tube twiteguye. Cuando este misterio Igihe iri banga que tenían aquí la dualidad ibyo twari dufise ibintu bibiri bigize Adamu wa kabiri, Cristo y su ibanga rikomeye rya Kristo hamwe n'ishengero ryiwe, ese misterio va a ser abierto iryo banga rizohishurwa bajo el séptimo mu sello. kimatanije c'indwi. Está ligado al Rifitaniye isano n'ikimatanije c'indwi, rifitaniye isano n'umugambi w'Imana wose uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Por lo tanto, oren mucho Nuko rero musenge cyane por esas bendiciones kubw'iyi migisha iyo Imana yasezeranye, y estén atentos kandi mube muteze amatwi mwumviriza ijambo, para que cuando kugira ngo nihahishurwa iryo banga ntimuze musitare, siempre tropieza, kuko buri gihe está preparado. utiteguye niwatsitara. El que está preparado Uba yiteguye, y su fe está bien ukwizera kwiwe kukaba gukomeye neza, Lo único que podrá decir, kwiyongera buri munsi. Icyo ashobora kuvuga gusa ni icyo ashobora kuvuga ni uko avuga ati nari niteze ko bizoba bityo. así es que Dios le bendiga. Nuko rero Imana ibahezagire kandi ibazigame, El misionero doctor Miguel hamwe namwe misiyonere Dr Miguel Bermudez Marine, kugira ngo arangize iki gice cyacu muri kano kanya. Imana ibahezagire kandi ibazigame mwese.